ikintu cyatuzindukanye kwari kubamenyesha officiellement gutangura edition igice kigira kane ca Nanje Ndaririmba. Igana twama tugira iminsi yose mu kwezi kwindwi mu karuhuko, aho abakiri bato bafise imyaka hagati ya 15 na 35 bama bazi imbere y'ababajeje gutanga amanota kugira ngo bashikirize impano bafise, kugira ngo abantu bashobore kubona impano zabo, bashobore kubafata mu mugongo, cyangwa na Islam Entertainment ifise ubwo bushobozi ko yo bafata mu mugongo kugira ngo ibashikane kure bagere ku ndoto zabo zijanye n'umuziki. Hama Nanje Ndaririmba yatangwe kuva mu bihumbi 2021. Imvo yatanguriye ko yari yo kugaragaza izo mpano z'abakiri bato, uko muribuka ko ico gihe twari muri ikiza ca corona, aho abantu bari basanzwe bafise amazina, bamaze kubaka amazina yabo mu bintu vyo kuririmba, bo babandanya bagira ukwiyerekana biciye ku marezo sosiyo nka Instagram, Facebook, bagira ama live. Tukaba twarabona ko abakiri bato bo batarubaka ayo mazina byari bigoye ico gihe kugira ngo bagaragaze impano zabo. Hama murazi ko twama tubigenza competition yama iba live kugira ngo abantu bari basanzwe bari no hanze y'igihugu bakurikirana izo mpano, abafise iyo mitahe bashoboye gufasha abajene akabafasha. Rero ubu tugeze gice ca kane, igice novuga ko kigoye gutunganya bivanye n'uburyo bukeya tuba dufise. Mu 2021 cyari gifashe umugongo ku bice 30% gusa. Nibuka ko ico gihe twaronse abantu biyandikije barenga 1000. Cyari igice ca mbere ca Nanje Ndaririmba, hari abamiyabaga myinshi bari bifuza kwerekana impano zabo. Rero buryo twakoresheje bwinshi ni buryo bwavuye mu mifuko yacu, harabaye kwitanga kurenze ko bambre de jury bama bitanga gushika ubu, ariko byarakozwe biratunganya. Igice ca kabiri ca Nanje Ndaririmba cyo cyari gifashe umugongo a 100%, ucijana kwijana. Budget vraiment twatanze byafashe umugongo na PASAC Burundi. Cyo gihe yari kirafasha FIC budget ya Union Européenne yafasha kuvyerekeye ibintu vy'imico, nuzenya culture na art mu Burundi. Ico gice caragenze neza, mbere na finale twayigiriye kuri Arena aho vyabaye live. Ico gihe mbere muri bajya 15 barenganye muri finale, baragize ama repetition hamwe n'ama band baririmbye indirimbo zabo mais en live. Igice ca gatatu naco musazo twarigeze gusibisha igice kimwe ko muri 2023 Nanje Ndaririmba ntigeze iba. Kubera iki? Kubera twari twayiteguye gusaba ama sponsor atandukanye nitwaronka ko twiteze ko tuzobura amatora, tumaze kuvyitegura neza carasivye. Igice ca gatatu cabaye muri 2024 giherutse, naco nyene bisanzwe tumaze kwitegura ati ubu turonse sponsor bizoba, kandi vyarabaye sans sponsor kandi vyagenze neza. N'igice ca kane twavuze ati bizoba, n'igice ca gatatu carabaye, n'ubu turavyiteze ko bizoba ku nguvu z'abana batandukanye kandi bizogenda neza uko nyene. Sigura ko igice kizotugora, ariko nkuko twama tubikorana umutima wo gufasha, turemeje ko tuzobifasha, tuzoshika kwihangiro twihaye ari kugaragaza impano z'abakiri bato, kugira ngo bishobotse hari abantu bashoboye kubafata mu mugongo bafate mu mugongo, bikunze ko tubandanye tubafata mu mugongo tubafate mu mugongo natwe. Ushika ubu akaba hari abajene barenga 300 bamaze kwiyandikisha. Ubu baciyandikisha kubera kwiyandikisha kuzohera itariki 11 z'ukwindwi. Hama tukaba dusaba abamenyesha makuru, ama media ko bo dufata mu mugongo kugira ngo tumenyekanishe iryo higanwa, kandi dufashe n'abantu bazoba bavuyemwo kubamenyekanisha, kwerekana impano bafise. Kumbure ntibobura abantu bashobora kubafata mu mugongo bakabafasha ama production atandukanye, ari ama audio, ari ama video, bakagera kure nabo, kuko nibwo Burundi bwejo ko twama tuvuga. Hari ibintu byinshi vraiment twifuza guhinyanyura mu buryo bwo gukonsidera aba barenganya hajya imbere byo gutanga amanota. Ko muribuka mu gice ca gatatu abantu benshi abantu bari biteze ko bava bambere, so bavuye abambere. Arabizi hari abemyidogo itandukanye, ariko ndikudatahura neza uko amanota agenda aratangwa bivanye n'amakriteri bafatirako. Ariko ubu twavuze ati muri edition ikurikira zorabukuno ahantu zokorera ko cyane, tukazokonsidera peut-être na vote ya public. Ico abantu bavuga ati twifuza ko iyo bwa mbere bagamuha amanota, tukaraba baronsa amanota menshi kaba kuri kategori ndi y'amanota. Ico kintu kizoshirwa mu ngiro
hama n'ibindi nyene bitandukanye bijanye n'ubuhinga ko tuvyorganiza. Twifuza ko muri finali nanje naririmba itomera nka finali herutse aho baririmbye ko murabizwa abarinda indirimbo zabo ntibagira playback indirimbo zindi, nimbo zabo biyandikira baronka ama beat bakaririmbirako. Rero muri iki gice twifuza guhindura duhani ma beats atandukanye ko ama beats basanze bakorerako bakoreye ko muri deuxième édition na troisième édition abo gushaka guhindura turabe ko dushobora kwa juta yandi ko murazi ko umuziki wo muhinduka, umuziki wo muri 2023 2022 ubu hari ibindi usanga bigezweho cyangwa kuraba ko twobashira to updating bagagera kuri urwo rugero gubu. Hama twaraba ko twogira na live muri finale bishoboze turonse uburyo kuko navyo bisaba uburyo. Bwa mbere abaza guhiganwa baba bari intéressé d'abord nico baronka haezi higanwa. Nivyo mu bice biheze cyambere n'icya kabiri ubushimwe bwa turaba cyane cyane bushimwe ngo amahera dutanga kuko ushaka umuha mu miliyoni 10 ko ushaka guteza imbere muziki wiwe ugasa muziki miliyoni 10 nta kije kumuteza mva nawe yoja muri studio adafise umuntu amukurikirana adafise umuntu azokurikirana imyaka mva nk'imyaka nk'ibiri canke umwanya muremure kugira ngo agere kure ama conseil coaching nibiki ugasanga nizo miliyoni wamuhaye ntazo zimufashije agiye gurindi agiye kugura nk'impenda akagira umugambi basanga ya talent washaka guteza imbere si kurateza imbere. Cyo ikintu shira imbere turatanga uburyo amahera ariko si uburyo gotuma umuntu yecha atera imbere muri amafaranga bumuhaye kuko ndibaza ko mubizi amahigano yo kuririmba yatangiye kuva kera sinaje aririmba gusa twavuga ko naje aririmba ari ihiganwa yitwa ko ari media yateguye sana mu media ariko amahigano hareza primusika zabaye kuva kera harandi mahigano ubu ahari atunganywa n'ama media kandi batanga amafaranga menshi ariko mu nyuma yaciye nk'umwaka imyaka ibiri ukiyumvira ryo muntu yabaye wa mbere n'ujya higanwa vyagenze gute ugasanga nta terambere igeze agera muri uwo mwuga wo kuririmba. Turatanga ubushimwe dutanga amafaranga atari tuvuga ko ari nka encouragement gusa cyane transport avyumva. Uwa mbere twamatumuha miliyoni 2 wa kabiri tumuha miliyoni 1,500,000 wa gatatu 1,800,000 ariko dushira imbere cyane kuri ayo mafaranga dushira imbere ko kuri iyo avantage aba yaronse yo kugaragaza izo mpano ziwe kuko abantu benshi barakunda kubaza ati mbe turonka contact za naka twabonye zikuririmba yo tumufate mu mugongo. Je nico dushira imbere cyane gusumba ubwo ayo mafaranga tubaha y'ubushimwe.